Bakunzi ba Mugagi Burundi turabaramukije tubana mwiriwe naho muherereye, rero tukaba twongeye kubaha ikaze kuri chaine yacu ya Mugagi Burundi. Aha nkuko mubibona ni inyubako twita inyubako iri ku Kizungu, centre Kizungu, umutumba wa Bisiga, aho biboneka neza ko ari ahantu hesitariye imashini isya ikongera igakobora ibigori. Iyo mashine rero ikaba yesitaye hepfo ya centre Kizungu, kugira ngo ababa aho hafi n'abandi batandukanye bashobore kuba bogira ibikorwa vyabo vyo gukobora ibigori bakaronka ca bagenda banabisyeye kugira ngo baronke ifu twokwita yakoborewe. Rero nkuko biruko twashitse turirabira uburyo ikora, uburyo ikoreshwa, aho imoteri ari imwe ariko ifise ivyo bikoresho bibiri, hamwe ikobora ahandi igasya ifu, vyaba bikoboye canke bidakoboye ikabisya, vyaba imyumbati canke ibigori ndetse n'ibindi vyose bisabwa ko bisyebwa navyo ikabisya. Rero aho nkuko mubibona murabona yuko ari imashini nshasha, ni imashini hariho ikigurwa, rero murumva yuko ari iterambere ridasanzwe ku mutumba wa Bisiga, kuko vyasaba ko abantu bava no ku Kizungu canke n'ahandi baja mu Giteranyi kugira ngo bashobore kuba boronka imashini ikobora ibigori. Aho bavuga yuko ishobora no gukobora n'umuceri, sivyo ko bica bisaba ko bashiramwo akandi kayunguruzo. Rero murumva yuko ari project imeze neza, kuko iterambere ku banyagihugu, ku bayizanye ndetse na leta muri rusangi, kuko irariha amakori kandi n'igitiri c'amakori haba ari iterambere ribonetse muri rusangi. Rero tukaba dushimira uwagize iki ciyumviro, twongera dukengurukira n'abanyagihugu batamubangamiye ngo ntarishireho, kuko babona iterambere bibazaniye canke inyungu bagiye kuharonkera mu gusyesha hafi no gukoboza hafi, bituma amahera bakoresha batwara ibintu kure babijana n'ahandi agabanuka. Rero murumva yuko ari vyiza cane, natwe tukaba twavuze tuti reka tuhigerere tubasangize iyi mashini, utarahagera yohagera akirabira, aho hari n'inimero bavuga bati ushobora gusanga umengo asa n'uwudahari, ushobora kumuhamagarako, arizo guteranya 157 611 222 790. Rero murumva yuko ari vyiza cane, natwe tuti tworeka kubereka ibiganiro canke ibikorwa vy'uwo ari we wese bitandukanye. Twongera dusaba n'abatarakora subscribe ko boyikora, abayikoze nabo bakagira comment na sharing nyinshi, kugira ngo ivyiyumviro vyanyu n'ivyifuzo vyanyu bikomeze bitwubake, bikomeze bitume tubakorera ibiganiro mushaka bihuye n'ivyo mukeneye. Murazi yuko ivyo dukora tubikorera mwebwe, kuko tutabafise ntaco twobikorera, ntaho vyoba biriko biraja. Rero tubakengurukira bimwe vy'imvamutima ku badahengeshanya kubana natwe, twongera dushimira na mwebwe muri mu nzira yo kubikora, kuko ntitwobikorera rimwe kandi umwanya tuba dufise uratandukanye, hari abaronka umwanya batevye. Rero namwe turabaha ikaze igihe cose muzozira, turabarindiriye. Rero murumva yuko iterambere rishingiye ku bintu vyinshi, rishingiye ku bikorwa vyinshi bitandukanye. N'iki ni kimwe mu bigize iterambere, kuko gituma ibikorwa bikora mu bangutsi, mu bunyarutsi, bigakorwa mu mwanya bategekanije. Rero n'ivyo biri mu bituma tuvuga tuti iterambere rirahari, mu gihe haba hari imashini zidufasha gukora ivyo vyose n'ibindi bitandukanye. Tubwiraho kandi dusaba uwo wese afite ico yokwamamaza, akeneye gukora ama publicité, akeneye kumenyekanisha ibikorwa akora, vyaba ivy'uburimyi, ubworozi, ubudandaji ndetse n'ibindi vyose bitandukanye, yohamagara ku nimero zikurikira
akamenyetso ko guteranya 157, 68, 89, 94, 52, 68, 94, 68, 89, 94, 52 ku nimero isanzwe canke WhatsApp. Rero tukaba tubashimiye, tukaba tuvuga tuti ibiganiro vyacu nakagaruka, ibiganiro vyacu ni ku mwanya uko tubonye ibitandukanye na vyari vyinshi muri komine yacu nziza ya Giteranyi. Hasta la vista, ciao ciao.